Hari igihe umuntu aja gutembera mu gihugu akisanga ahantu adashobora kuronka uburaro ku mugenzi canke ku nshuti, bigasaba ko yikora kuri zimwe mu za loji n'amahoteli, cangwa ugasanga umuntu ashaka kwishimisha mu buryo bumwe cangwa ubundi, bigasaba ko yikora kw'aya mazu aba yarabigenewe canke ahantu umuntu aba ashaka kuruhukira. Amahoteli amwe amwe agenda arahabwa inyenyeri bivanye na serivisi zaho n'ingene izo nyubako ziba zimeze, n'ivyo gufungura vyaho ndetse n'ingene abantu baho bakira abakiriya. Uyu munsi rero reka tugaruke hano iwacu mu Burundi, hanyuma tugaruke ku mahoteli 8 afise ivyumba bizimvye canke amahoteli yazimvye. Niwisanga muri aka gace uzumenye yuko uza gukonsoma gatubutse agakwiye, ndavuga agafaranga. Imbere yuko dutangura iki kiganiro, ico womenya nuko izi hoteli ngiye kukubwira zifise ivyumba bitandukanye, bifise ivyumba vyo hasi, ivyumba biri moyenne n'ivyumba bizimvye cane kurusha ibindi. Twebwe turaguha uru rutonde dufatiye ku vyumba bizimbutse canke ku vyumba biri moyenne, kugira ngo wumve aho ushobora guhera mu gihe usanzwe uganye ayo mahoteli. Kandi iyo dufatira ku vyumba bizimvye, uru rutonde hari ukuntu wari guhinduka gato, ariko reka dufatire kuri moyenne canke ku vyumba bizimbutse. Ikindi mwomenya nuko izi hoteli twafatiye ku giciro apana kubwiza, kubera ko zimwe muri izo hoteli zubatswe kera, uzirabiye inyuma ubona umenga ni zisanzwe, ariko kubera ibiciro vyazo ingene zanditse amateka ziba zizimvye. Ntitwafatiye ku bwiza, ahubwo twafatiye ku biciro, ku mashambre yaho. Uwo mugiye kubana mu kiganiro ni Juif. Reka dutangure n'umwanya wa 8. Umwanya wa 8 turasanga hoteli bita Mountain View Hotel. Iyo hoteli ni hoteli inyenyeri zitatu, ikaba iherereye mu gace ka Bujumbura ahantu bita Isororezo. Chambre y'aba bantu canke moyenne, chambre iri moyenne iri hagati na hagati ni amayero 28, bivuze ngo ibihumbi 226 mu ijoro rimwe. Nimba ushaka kugana iyo hotel ugende witwaje amafaranga, kuko niyo chambre iri moyenne iri hagati na hagati, ariko aya mafaranga ashobora guhinduka biterwa na calendrier canke n'imisi ubukinze hotel ava yuko uja kuryama mu hotel. Ku mwanya w'indwi turahasanga hoteli bita Kiriri Residence Hotel, ifise chambre iri hagati na hagati canke ito moyenne y'amayero 58. Bivuze ngo iyi chambre kuyiraramwo tegezwa kuba yitegekanije ibihumbi 430 y'amafaranga y'amarundi. Iyi hoteli ikaba iherereye mu gisagara ca Bujumbura, ikaba ifise piscine, jardin n'ibindi biba bikenewe nka hoteli kuja amategeko. Ni hoteli inyenyeri zitatu. Ku mwanya wa 6 turasanga hoteli bita Hotel Dolce Vita Restaurant. Iyi hoteli ikaba iherereye mu gace ka Kigobene mu gisagara ca Bujumbura. Iyo hoteli ikaba ifise piscine, ikaba ifise na jardin n'amashambre yandi menshi. Iyo hoteli moyenne canke chambre iri hagati na hagati ikaba iri ku mafaranga ngana amayero 56. Bivuze ngo ibihumbi 450 by'amafaranga y'amarundi. Ariko iyo hoteli bavuga yuko ishobora kuba ifise na chambre ntoya iri ku bihumbi 238 mu gihe ushatse chambre izimbutse. Ku mwanya wa 5 tuhasanga hoteli bita Kings Conference Center, nayo nyene ikaba ifise chambre y'amayero 56. Bivuze ngo 250 mu mafaranga y'amarundi, niyo mahera ukeneye kwitwaza kugira ngo ushobore kurara mu hoteli. Iyo hoteli ikaba ifise salle de conférence, ahandi bashobora kugira amanama, ikaba ifise bar, ikaba ifise na stade de sport ku bantu bakeneye kugira sport. Iyo hoteli nayo ikaba ifise utuntu, ikaba yongera ikagira na piscine nziza cane. Iyo hoteli ikaba iherereye mu gace ko mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura. Ku mwanya wa 4 turahasanga hoteli bita Burundi Palace Boutique Hotel. Iyo hoteli ikaba iherereye mu gisagara ca Bujumbura neza na neza muri centre ville. Iyo hoteli ikaba ifise chambre izimbutse yo kuramo mu joro rimwe 390, canke se chambre iri hagati na hagati, ariyo chambre bavuga ati iri moyenne iri ku madolari 148. Urumva yuko iyi hoteli nayo iri mu mahoteli azimvye cane mu Burundi. Ku mwanya wa 3 turasanga hoteli bita Loka Golf Hotel. Iyi Loka Golf Hotel ni hoteli ifise ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ifise tele bakinamo golf, ikaba ifise piscine, ikaba ifise salle
ya massage, ikaba ifise na salle ya sport. Iyi hoteli chambre yayo ya mbere izimbutse iri ku bihumbi 605. Iyi niyo chambre ya mbere izimbutse. Ikintu kizana ku mwanya wa gatatu iyi hoteli nuko iyi hoteli iyo uramutse uyibukinze baje kugutora airport canke ku kibuga c'indege, ivyo baravyimenyera, ivyo bazobishira muri facture. Nico kintu kizana ku mwanya wa gatatu muri hoteli zimvye kandi nziza, kandi abantu b'abakirarugendo bakunda cane bivanye na service yaho, iyi hotel Local Golf. Ku mwanya wa kabiri ku mahoteli azimvye mu Burundi turasanga Hotel Club du Lac Tanganyika. Iyi hotel ni ya Monsieur Frujo, umugabo wa Natasha Ranamba. Iyi hoteli ikaba iri mu mahoteli amwe azimvye cane mu Burundi, kandi ikaba ari hoteli abakirarugendo bakunze gusura kubera yuko iri ku mazi, ikaba ifise na plage, ikaba ifise na piscine zibiri. Chambre isanzwe iri moyenne aha hantu ni €120. Urumva yuko ari imwe mu mahoteli azimvye kandi abantu bakunda cane kubera yuko iri kuri plage, guma wumva akayaga, hariho na piscine, kandi bakaba bateka ibyo kurya bitandukanye bivanye n'igihugu uvamo. Ni hotel iri mu mahoteli ya mbere azimvye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ni Hotel Club du Lac Tanganyika. Ku mwanya wa mbere ku mahoteli azimvye aha mu gihugu c'u Burundi turasanga hoteli bita Kiriri Garden Hotel. Iyi Kiriri Garden Hotel ikaba iherereye mu gace ka Kiriri, abantu benshi barayizi. Ni hoteli udashobora kujamwo utifashe neza ku mufuko canke utari wa muntu yarondeye amafaranga. Hotel yabo chambre ya mbere canke chambre iri moyenne iri ku mafaranga angana €182. Bivuze ngo mu marundi ni amahera arenga 1,500,000 mu mafaranga y'amarundi kw'ijoro rimwe kuri chambre isanzwe. Urumva yuko chambre nayo ikuze aba ari ibindi bintu canke chambre ya mbere izimvye mu hoteli. Iyo hoteli ikaba ifise restaurant, ikaba ifise bar ushobora kwicaramwo, ikaba ifise n'ahantu ushobora kuyagira n'umuntu, ifise n'ibintu byinshi. Iyi hotel ikaba ifise n'akajardin hejuru. Ni hoteli ya mbere izimvye mu Burundi. Mwakoze kumviriza ikiganiro. Uru rutonde twarukoze twifashishije ikinyamakuru bita Booking Hotel, kije cyo kuraba amahoteli yo mu Burundi, ariko twafatiye ku bwiza, twafatiye ku kuzimba, kuko uravye mu bwiza hariho andi mahoteli aruta izi tuvuze kuri uru rutonde.